Nshuti bagenzi ndabaramukije bamwe mwiriwe bivanye naho muba muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nkuko vyama. Uno munsi nagira ngo tuganire ku bintu bitandatu vyotuma wubaho. Maze kunkurikira gushika ku mpera kugira ngo ugire ico ukuyemo kigufasha, kuko icanyuma kirakomeye cane ku buryo ugihomvye woba uhomvye. Ikintu ca mbere cotuma wubahwa ni ukwiyubaha wewe nyene. Hari igihe rero ushobora kwibaza ngo abantu ntibanyubaha, bo kubaho gute nawe utiyubaha? Ibaze nawe ugiye mw'ibarabara ukagenda urarya, ukambara nabi, ukicarana n'abantu batiyubashe, bakaba ariho mugendana mugasangira urumogi, mugasangira itabi, mugasangira inzoga, hama nawe ngo urashaka ko wubahwa. Ni bibi ko wiyumvira kubahwa ura ahantu nawe wenyene utiyubaha. Kubera iki? Abantu dukunda kuraba abandi turabiye inyuma, ivy'imbere ntidushobora kubimenya. Rero mu gihe wewe nyene baravye ingene uhagaze, abantu niho bashobora kuvuga bati uyu muntu arubashwe. Kubera iki? Nawe wiyubahirije, hama rero ukaba wumva neza yuko aho uri ujumye. Ni kuko nababwiye ko ata muntu akubona indani. Banza wiyubahe wowe uhereye indani muri wewe, wumve yuko ivyo ukora bituma wubahwa. Kuko ntushobora kugenda nko mu bantu ukamuri kuratukana, ukavuga ibishegu, ugakora ibibi bitandukanye, hama ngo ejo ngo ukeneye ko abantu bakubaha. Iyubahe hama abantu bashobora kukubaha. Ikintu kigira kabiri cotuma wubahwa ni ukwiha akarimbi. Ibaze nk'ubu urumukizwa, ugiye ahantu babazimanya inzoga, aho kuvuga uti jewe nazonywa, ukavuga ngo reka ndazinywa ngubu kubera nta numwe undambona. Okay, siniyo abareka inzoga ntabwo abara bakizwa gusa, hari abantu mu kwiyubaha kwabo birinda kuborerwa. Ukavuga uti jenge mu kabare inywa inzoga zibiri nkaca ntaha, ariko imisi yose uragiye bakubwiye bati akira agacupa subira kandi, gushika naho uborerwa. Utashobora kwiha akarimbi kwa hantu ugeze. Hari ibintu rero ukwiye kuvata uti iki kintu sishobora kugikora jewe. Ni ukuvuga ugiye rimwe ahantu mu rubanza canke mu kabare bati ndaguha icupa, uti jewe inzoga zimeze uko ziriya alcoolize ntazonywa. Ububwira kabiri ukagenda ukavuga uti jesi ntazonywa. Birashika rero ahantu bose bavuga bati uriya muntu rero ntabwo upfa kumushikira ngo umuhe ivyo wiboneye vyose. Kubera iki? Ariha akarimbi, aravuga ati jewe ndafise umwanya wo gukora ibi kandi ibi bintu ntavyo nkora. Wewe nyene ukashobora kwiha akarimbi k'ivyo ushobora gukora, atavyo kuvuga ngo umwanya wose ukora ivyo abantu bakubwiye, nawe ntushobora kugira ikintu kimwe uvuga uti ikintu gihagazeko. Ni ikintu uhagaze kuri ama principe, ukavuga uti jewe meze uku kandi iki kintu sishobora kukirengako. Ikigira gatatu rero wakora kugira abantu bakubahe, kwiburisha, ukiha agaciro. Ni ukuvuga ukabura. Reka ndakubwire, hari umuntu ashobora kukubwira ati sha Jerome, kuwa gatandatu ndafise urubanza, turi kuwa kabiri ndafise urubanza kandi ni wewe uzomvugira ijambo. Kandi ugasanga urwo rubanza ni urubanza rukomeye cyane, ni urubanza yateguye amezi 6, ariko wowe akubwiye hasigaye iminsi 4.
ngo kandi niwe uzoca uvuga urubanza, kandi yaragize na komite ntiyagushizemo, ariko ngo niwe uzoca uvuga urubanza. Mico gihe rero uramubwira uti byari byiza, ariko kwa gatandatu mfise urundi rubanza nari nateguye. N'undi muntu ashobora kubwira ati mvuye ku kazi, hewe urashobora kuza nkaguha rimwe kwa Gerard. Ukavuga uti iyo rero baguhamagara umwanya wese ukama uri disponible, ukama muri ivyo, nta gaciro bashobora kuguha kubera baba ivyo bita gukura umuntu ku mukingo. Umwanya wose bagukeneye wabonetse, ubundi mwanya wabonetse. Ico gihe rero abantu benshi baca babona ko nta gaciro ufise, n'ibintu ukora nta gaciro bashobora kubiha. Bana kukubwira ngo uno munsi ndakeneye ubunyene ngo iki kintu uca ugikora ubwo nyene, kubera nta n'agaciro kiba bimaze. Rero nivyo rero nako ndakubwira yuko ugomba kwiha ko abantu bakubaha, nuko nawe utaguma uri disponible umwanya wose wo kumuvuga ngo ndahariyo ngo ndaguhera imwe, nta kibazo, duhurire kwa naka sawa, ejo kwa gatanu dufise urubanza uzoburimwo. Kandi abandi bantu bari bariteguye baraja mu nama, ariko we none bagutumira, ariko we gaca bagutora ku mukingo. Ivyo bintu rero kugira ngo wiha agaciro, wirinde ko abantu bagutora ku mukingo. Ikintu kigira kane cotuma abantu bakubaha, gusangiza abandi agaciro kawe, ivyo uzi. Ndakunda gufasha abantu ico nshoboye, ndakunda abantu bafasha abandi mu vyo bashoboye. Kubera iki? Hari umuntu mfatire nk'umugoronome yahejeje kaminuza, azi ibintu vyose bishoboka, ariko arondera akazi ko muri leta kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu aguma depoza, aba kwa se wabo arajya akaryama, ariko hariho imirima uwo se wabo afise ruguru ntarima kijambere, ntafise imbuto zirobanuye. Ntashobora kuvuga ngo ngireka ngende ndagufashe kugira ngo kufise abakozi n'amafaranga, kugira ngo urime imirima y'akarorero, kugira ngo bace imiserege neza, kugira ngo bashobore gutera ibiti ku murongo, kugira itongo ryawe narigere nk'itongo ry'ahantu hateye imbere. Ico kintu wowe urafise ikintu uzi, ariko ntushaka kugisangiza abandi ku buntu, ico bita benevolo, ufise ingorane. Je mfise umugenzi nakunda cane, yakora ahantu hari internet, akaba yarafasha abandi benshi cyane, agafasha abantu atabatse n'amafaranga. Nimba ari abantu bashaka gutanga amadosiye yabo ku ma internet, akabafasha gupostira ata kintu na kimwe basavye, akitanga, agashobora no kurara ku kazi kugira ngo kubera umuntu yagomba gufasha ashobora guha appel d'offre yiwe ihera nka minuni umwijoro, akemera karara ku kazi kugira amufashe, kandi ntagira amafaranga mu mwaka. Uwo muntu yaranyigishije cyane. No kuvuga guha agaciro ka ivyo ukora ukabiha abandi, ni vyiza ko ushiramo n'ico kintu c'ubuntu, ukagira abantu, ukagirira akamaro abantu. Akantu bakunda kuvuga ngo niyo ukubura kwawe kutibonekeza mu bantu, nta kamaro uzoba warumaze. Si ton absence ne se remarque pas, c'est-à-dire que ta présence ne vaut rien. Mu bantu iyo atakamaro bamariye, ni ukuvuga naho uhava nta na kimwe bahomba. Gerageza nimba ufise ukora ahantu mu kazi, wigisha abandi mukorana, ukore ibintu bizima ku buryo nyene akazi yaguhaye ni wahava azobona yuko ahomvye umukozi. Ikindi kintu cotuma abantu bakubaha no kutiruka inyuma y'abantu. Nimba arabafise imigambi yuko kugira ngo ugire icyo umufashije, ashobora kukwereka ko nawe bigufitiye inyungu. Iyo rero wewe uriko uriruka ku muntu, wamusabye service rimwe arakwankiye, reka kusubira, mureke. Uri nkumi wabonye ko umuhungu agukunda, ashaka ko mushobora kubana, irinde kuguma umwiruka inyuma. Uri umuhungu ushaka kuzotwara umukobwa kanaka, mwavuganye ahamamera nk'uwigenzi nk'uraba hirya, reka kumwiruka inyuma, reka kwiruka inyuma y'abantu.
kuko uko wowe umwiruka inyuma nawe niko aguma yumva umengo hari ikintu mukeneye ku kindi agaca agutesha agaciro. Wasavye umuntu service yimusabe atayiguhaye umureke, winumire usaba abandi canke uvyihorere. Nimba ari umuntu ukeneye mubwire, muganire, musabe rendez-vous, muganire neza hama ice tumva umuhe umwanya, ugihe umwanya, ureke kwiruka inyuma y'abantu. Iyo rero wirutse inyuma y'umuntu akenshi niba abandi usanga yakuprotse ku telefone, niba abandi usanga yagiye kukuvuga, ugasanga wenyine witesheje agaciro. Rero ikintu nokubwira canyuma kandi ari naco gikomeye no kwiha agaciro. No kwiha agaciro wewe nyene ukumva ko ibintu ukora bidafitiye akamaro we gusa ariko bifitiye n'akamaro abandi. No kuvuga navuze reka nk'akarorero, muhanye rendez-vous n'umuntu saa sita zuzuye, urageze ngo urahashitse, domo uwo muntu mwaranye rendez-vous ugasanga ntabwo yaje, rindira iminota 5, rindira iminota 10, rindira iminota 20, ukabona umuntu ntaje, nawe ugumyeho iminota 30 agusanzeho hasigaye aheze isaha, nta gaciro uba wihaye. Ni ukuvuga agaciro umwanya wawe. Nakubwiye benevora ni nziza, ariko guha agaciro ibyo ukora navyo ni vyiza navyo cyane. Ni ukuvuga yuko ntabwo ibintu byose wobikora benevorema, urabiha agaciro n'umwanya. Utazi guha agaciro umwanya nawe nta gaciro uba wihaye. Reka nakubwire ibintu bitatu bituma jewe ntashobora gucerwa rendez-vous tuba twahanye n'umuntu. Wewe dusezeranye tuti saa 5 turahura, saa 6 turahura, nayo masaha nyene uti kubera iki? Ari ibintu bitatu ngirako. No kuvuga ngo iyo ucerewe kuri rendez-vous mwahanye n'umuntu, ikintu ca mbere ntuba washowe mu mwanya rendez-vous. Ikintu ca kabiri ntuba wahaye agaciro ivyo mugomba muvugane. Ikigira gatatu nta gaciro uba wihaye. Rero mugenzi, nagira ndakubwira ngo wihe agaciro umuntu muhanye isaha ibiyo nyene. Ibintu bakubwira ngo zasaza abarundi, ngo pana zasaza abarundi, kira nambabazi. Iyo umuntu mwahanye programme, ivyo bintu vyo kuvuga ngo yongeye kwisaha y'abarundi, ni kweka abana abarundi bameze gute? Abarundi mu mutwe nta bwenge bafise. Wamubwiye saa 5 ntiyumva ko ari saa 5. Ivyo rero vyo kwita amasaha n'ibihe by'abantu ni uguta umwanya, ni ugutiha agaciro. Ihe agaciro niho rero abandi bazoca baguha agaciro. Sinzi rero yuko woba wibuka ivyo bintu bitandatu twavuganye. Icambere twavuganye yuko ari kwiga kwiyubaha. Ica kabiri no kwishingira wewe nyene akarimbi. Ica gatatu no kwirinda kuba kumanura ku mukingo, ukiburisha. Ica kane no gusangiza abandi ubumenyi ubufise. Ica gatanu nababwiye yuko ari kwirinda kwiruka ku bantu. Ica nyuma ari kwiha agaciro. Nagira ndakubaze, muri ibi bintu bitandatu ndakubwiye, nikihe wumvise ubwa mbere? Nikihe wumvise ubwa mbere kandi kigiye kugufasha kwiha agaciro? Nikihe wari usanzwe uzi ariko cakunaniye gushira mu ngiro? Ucuvyandika muri commentaire canke ubinyandikire inbox. Ndagusaba rero iyi video kuyisangiza abandi kugira ngo igire akamaro abantu benshi. No mu zindi nzobakurikira
nzoza ndabaha zikurikira bizogufasha kuja urazibona hakiri kare. Naho gutaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye. Ciao ciao.